ino si irimwe ibibazo, irimwe intambara, irimwe ingorane. Twumva hirya no hino mu ibihugu bitera ibindi. Hari intambara z'uburyo bwinshi, hari intambara z'uburyo bw'intambara bw'ingwano bugaragara, bw'inkoho. Ibihugu bitera ibindi, abantu bahigana, abantu bicana, abantu bagiranira nabi, abantu bafungishanya, abantu badodoberezanya. Ivyo vyose ni ubwoko bw'intambara. Ariko hari n'izindi ntambara tutabona. Kristo turwanira, mwemu yera turwanira. Intambara tugenda duhura nazo tugwana mu buryo bw'umwuka. Ariko nagomba ndakubwira inshuti mukundwa, nizi ntambara zose ubonesha amaso, zikaza ukazibonesha amaso mu buryo bugaragara, ziba zahereye mu buryo bw'umwuka. Ari naco gituma nshuti mukundwa naguhamagarira kwizera Kristo, kuko ubu buzima tubamwo umuntu agenda ahura n'intambara, agenda ahura n'ibibazo, agenda ahura n'ibirusha umutima, agenda ahura n'ibibabaza umutima. Ariko nagomba ndakubwira ngo nta handi tubonera uburuhukiro, nta handi tubonera gutabagwa, nta handi tubonera kugirirwa neza, ni muri Kristo Yesu. Yesu himbazwe. Turashima Imana iduha ibihe byiza nk'ibi kugira ngo twongere dusangire amajambo y'Imana. Rero nshuti mukundwa, nkundire dusenga Imana. Imana yacu nihabwe icubahiro. Mwami Yesu turagushimiye kandi turaguha icubahiro kugira kandi kuri Imana nziza, Imana idukunda, Imana itwitwararika, Imana ibana nacu ikatugirira neza, Imana nye n'imbabazi, Imana nye n'amahoro, umutanga bugingo, zina riruta ayandi mazina yose. Turagushimiye, tuguhaye Mana nzima icubahiro, tugushimira, tuguha kaze muri aka kanya k'ijambo ryawe, kugira ngo ijambo ryawe riremeshe imitima yacu, rikize kandi riduhe ubugingo. Turagushimiye, ubane nacu tugire neza mu izina rya Yesu, amen. Imana yacu ihimbazwe. Tugiye gusangirira hamwe ijambo ry'Imana muri kano kanya ritubwira ko amahoro y'ukuri ari muri Kristo Yesu wenyene. Imana yacu nihabwe icubahiro. Nshuti mukundwa, ubuzima tubaho kino gihe, Kristo aravuga ngo niwe mwami w'amahoro. Nukazi neza ko iyi si nimba hari ikintu ibuze ari amahoro, abantu ikintu babuze ari amahoro. Yesu Kristo rero aravuga ngo niwe mwami w'amahoro. Imana yacu nihimbazwe cyane, kandi aranavuga ngo abarushe n'abaremerewe, abafise ibibazo, ingorane n'imitwaro, arabahamagarira kubimuhereza kugira ngo abaruhure. Imana yacu nihabwe icubahiro cyose. Nkundire dusangire ijambo ry'Imana. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice ca 11 ku murongo wa 28 gushika ku wa 30. Aravuga ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Imana yacu ihabwe icubahiro. Mwiremeke ingogo yanje munyigireko, kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu, kuko ingogo yanje itababaza n'umutwaro wanje uwawutse. Imana yacu nihabwe icubahiro. Nshuti mukundwa, no Kristo Yesu yari karavuga ubutumwa bwiza, abahamagarira abantu kwihana. Haleluya. Ariko aravuga ku bisagara vy'Ikorazini na Betesida, avuga ngo baronse ubutumwa bwinshi, ibitangaza bihambaye Kristo bikorera hagati muri ivyo bisagara, ariko abantu baho nibihana, abantu baho nibakira agakiza, bakomeza kwikorera imitwaro yabo, bakomeza guhura n'ibibazo n'ibibababaza n'ingorane abantu batagira Kristo bahura navyo hano muri ino Imana yacu itugirire neza.
maze Kristo arabiburira arababwira abantu baho ngo bihane. Imana yacu nihabwa icubahiro, ariko abantu baho ntibemera ubutumwa bwiza bwa Kristo, ntibihana. Ariko Yesu arababwira ngo icari kubabera ciza nuko mwari kwakira ubutumwa bwiza, nuko mwari kwemera kubw'ibitangaza. Abatemeye kubw'ubutumwa bwiza mwari kwihana mukemera kubw'ibitangaza vyagiye bikorekera hagati muri mwebwe. Nshuti mukundwa, nagomba ndakubwire ngo Kristo nuno munsi aracakora, Kristo nuno munsi aracakiza, Kristo nuno munsi aracakora ibitangaza. Nshuti mukundwa, nagomba ndakubwira uko Imana yari iri nuno munsi ni kuri kandi nikizohora iri. Ni nyembabazi, ni Imana igira neza, ni Imana iharira, ni Imana ikiza indwara, ni Imana ikora ibitangaza. Imana yacu nihabwa icubahiro. Kristo arasemerera, arabwira abantu ngo bihane, arabwira abantu ngo bizere ijambo ryiwe, arabwira abantu ngo bizere no kubw'ibitangaza yagiye akorera hagati muri bo. Kandi na nuno munsi Kristo aracakiza indwara. Turabona abantu benshi bizera Kristo no munsi indwara zigakira, ibitangaza bigakoreka, ababoshwe bakabohoka, ingumba zikavyara, abafise ibibazo Imana ikabatabara ikabagirira neza, abahahazwa n'abarozi bakizera Kristo Imana ikabakorera ibitangaza. Amangetengete y'abarozi, amangetengete y'abansi, ayo yose ntagire ububasha n'ubushobozi kuri yo, kuko umuntu amaze kwizera Kristo abahindutse icaremwe gisha, n'abakiganzwa n'ivya kera, kandi nimwe mumbi nizibe zikigira ububasha n'ubushobozi kuri we. Ibigabo n'imigambi y'umwasi n'abadayimoni bihinduka ubusa kubw'amaraso ya Kristo Yesu no kubw'ububasha buri mu mwami wacu Yesu Kristo. Rero Yesu Kristo arasemerera, asemerera kubwa bino bisagara, asemerera kubw'abantu kugira ngo ubone guhembuka, ubone inzuzi z'ubugingo zitembera mu buzima bwawe. Imana yacu nihimbazwe cyane. Kubw'ivyo Yesu Kristo arasemerera, aravuga ngo abarushe, abaremerewe, abarwaye, abafise imitwaro, abafise ingorane, ngo nimuze kuri jewe, nimuze kuri Kristo Yesu umwami wacu. Imana ikiza, Imana ibohora, Imana itabara, Imana nyene ububasha n'ubushobozi. Nshuti mukundwa, natanguye nkubwira ngo muri inosi irimwo ibibazo, irimwo intambara, irimwo ingorane. Twumva hirya no hino mu ibihugu bitera ibindi. Hari intambara z'uburyo bwinshi, hari intambara z'uburyo bw'intambara bw'ingwano bugaragara, bw'inkoho. Ibihugu bitera ibindi, abantu bahigana, abantu bicana, abantu bagiranira nabi, abantu bafungishanya, abantu badodoberezanya. Ivyo vyose ni ubwoko bw'intambara. Ariko hari n'izindi ntambara tutabona Kristo tugwanira, mwemu yera turwanira. Intambara tugenda duhura nazo tugwana mu buryo bw'umwuka. Ariko nagomba ndakubwira nshuti mukundwa, nizi ntambara zose ubonesha amaso, zikaza ukazibonesha amaso mu buryo bugaragara, ziba zahereye mu buryo bw'umwuka. Ari naco gituma nshuti mukundwa naguhamagarira kwizera Kristo, kuko ubu buzima tubamwo umuntu agenda ahura n'intambara, agenda ahura n'ibibazo, agenda ahura n'ibirusha umutima, agenda ahura n'ibibabaza umutima. Ariko nagomba ndakubwira ngo nta handi tubonera uburuhukiro, nta handi tubonera gutabagwa, nta handi tubonera kugirirwa neza, ni muri Kristo Yesu. Nico gituma hamagara ngo abarushe, abaremerewe, nimuze kuri jewe, nimuzane ivyo bibazo mufise, nimuzane izo ndwara mufise, nimuzane izo ngorane mufise, nimuzane ivyo vyaha mufise, nimuzane ivyo bintu vyabananiye vyose, nimuzane ivyo bintu vyose bibagoye. Jewe Kristo ndavyikoreza ingata yanje ihwahutse, kuko mwebwe mutabishobora. Nshuti mukundwa, nagomba ndaguhamagarire ntukiremeke ibibazo, ntukiremeke ingorane, ntukiremeke ivyo uri kuracamwo. Hari uwatubambiwe n'umwami wacu Yesu Kristo, uwo yaje kugira ngo ivyo tudashoboye tubimuhereze abidushoborere. Kandi nagomba nongere ndanaguhebuze, burya nta kintu na kimwe woshobora, ivyose tubishobora kuko tubishobozwe n'uhora haduha inkomezi, tubishobozwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Rero nshuti mukundwa, Kristo ariko arahamagara
Kristo ariko arasemerera, Kristo ariko aravuga ngo abarushe, abaremerewe, abarwaye, abafise ibibazo, abafise imitwaro ukwiri kose, nturaba uburemere bwayo. Imana yacu nihabwa icubahiro. Ndabona umuntu yaragwaye imyaka myinshi, yarafise uburemere, ariko ahuye na Kristo akizera, akamuremeka ubwo burwayi, akamuremeka iyo mitwaro yiwe, akamuremeka uko kubabara kwiwe. Kristo yaramuruhuye, amugirira neza mu gishingo cy'ibibazo, mu gishingo cy'indwara, mu gishingo cyo kwiganyira, mu gishingo cy'iminiho. Kristo amwuzuza umunezero. Nshuti mukundwa wa Kristo aracakora, Kristo aracakiza, Kristo aracatabara, Kristo aracabohora. Wowe uruhijwe n'akaboregwe, wowe uruhijwe n'ubusambanyi, wowe uruhijwe n'indwara, wowe uruhijwe n'imitwaro, wowe uruhijwe n'ibibazo byose, nagomba ndaguhamagarire muri kano kanya kugira ngo wizere Kristo, maze umuremeke iyo mitwaro yawe, umuremeke ibyo bibazo byawe, umuremeke izo ndwara zawe, umuremeke izo ntege nke zawe, umuremeke ibyo bibazo byawe, umuremeke abana bawe, umuremeke icyo kintu cyose ubona kiri imbere yawe nk'umutwaro, maze Kristo arakuruhura. Umve arasemerera ngo mwiremeke ingogo yanje, munyigireko, kuko ndi umugwaneza, niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu, kuko ingogo yanje itababaza, n'umutwaro wanje uwahutse. Imana yacu nihabwa icubahiro. Umviriza ivyo ubona ko biremereye, Kristo aguhamagara kubwira ngo kuri we birahwahutse. Ivyo ubona ko bigoye, umviriza Kristo araguhamagara kubwira ngo biroroshe kuri we birahwahutse. Nta mpamvu yo kuvyikorera, nta mpamvu yo kubigoranwa, nta mpamvu yuko bikuremera. Hariho Kristo yaje kugira ngo aturemurure imitwaro, yaje kugira ngo adukize, yaje kugira ngo ibiremereye tudashoboye twokwikorera bikatunanira bikatuvuna, kugira ngo tubimuhereze maze bituruhure. Nshuti mukundwa, nagomba ndaguhamagare muri kano kanya. Sinzi ikibazo ufise, sinzi umutwaro ufise ukuremere, sinzi ingorane ufise ukuremere, sinzi ivyo ubona imbere yawe utabona ibisubizo, utabona inzira. Kristo avuga ijambo rimwe ngo nimuze kuri jewe Kristo, muzane n'ivyo bibazo vyanyu, muzane n'izo ngorane zanyu, muzane n'ivyo bibazo vyanyu. Atakintu na kimwe ntiyacaguye uburemere cyangwa ubwoko bw'ibibazo n'ubwoko bw'indwara n'ubwoko bw'imitwaro. Avuga ngo vyose mubizane kuri jewe. Nagomba ndaguhamagarire nshuti mukundwa, muri kano kanya uzane vyose ubihereze Kristo, nawe arakugirira neza. Nimba wizeye ijambo ry'Imana, uce bugufi dusenga Imana, urabona ugutabagwa no kugirirwa neza muri Kristo Yesu. Mwami Yesu, ndagushimiye kandi ngo ayicubahiro kubw'ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe n'ukuri, kandi ijambo ryawe n'ubushobozi, kandi abagizeye bose bizeye wowe Kristo, kandi abakwizeye bose Mana wabahaye ububasha n'ubushobozi bwo gucika abana b'Imana, kandi ubaha ububasha n'ubushobozi bwo kunesha ibugunge bw'inosi, kandi ubagirira neza, ubakiza indwara, ukabakiza imitwaro yabo yose. Raba uyu mwene data kwizeye Kristo, kandi yizeye ugusemerera kwawe no guhamagara kwawe, rwaye n'abahazwa, abananijwe, Mana nzima, bakakwizera, bagiye babona ubutabazi, none na n'ubu uracatabara. Ndaguhamagara muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo uyu mwene data kubw'ikibazo ciwe, kubw'umutwaro wiwe, kubw'uburemere bw'ibibazo, Mana nzima, kugira ngo utabare, umukize, umugirire neza, kuko nawe yizeye akabiguha byose atavanguye, akavuga ngo ndabiguhereje, nuvyikoreza ingata yawe wahutse, kugira ngo umuremurure. Habwa icubahiro Mana nziza, kuko zigitangaza kandi ukijije, kandi uremuruye abantu bawe ukabagirira neza. Nuhabwa icubahiro muri byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.